tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka, ugira uzaha wonyene. Wumvise Imana. Ndanezerewe kuri uyu munsi, nezerewe no kuba mu nzu y'Imana, kandi nizera ntakekeranya ko nawe unezerewe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana namwe. Ni ijambo rigiye gukorotira uku kwezi, ariko kandi rigiye kutwinjiza muri periode ikomeye cyane. Nza kubatangariza nyuma y'iri koraniro. Tugiye kwinjira mu kwezi kudasanzwe, kwezi kwa11. Tugeze ahantu umuntu wese kuri agenda yari afise imbere yo kumwaka utangura atanguye kumera nk'umuntu yegeranya, araba ibyo yashitseko n'ibyo atashitseko, ariko kandi ategura n'undi mwaka uri imbere. Si mu buryo bw'umubiri gusa Imana iriko canke wo kwitegura, ariko kandi no mu buryo bw'impemu. Ndumva mpemu ariko aradutegurira ibihe bishasha tugiye kwinjira mu mwaka wa 2026. Sinzi kuri mwebwe mugabo ndumva umenga ndawufitiye igishika kinini cyane. Ndumva umenga ari ibikorwa by'ubuhizi bitegekanijwe n'ijuru ku bwacu nk'uno muryango nk'ishengero, ariko kandi nka wewe ku giti cyawe. Ndumva rero ari ibihe byo kwitegura. Ndumva ari ibihe umwami ariko aradutegura mu buryo budasanzwe. Ndumva Imana ikiraduha amaboko yo kwakira ivyo bintu. Ndumva Imana ikiragura imitima yacu kugira dushobore kwakira iyo saison ikomeye cyane Imana yagabuye mu maboko yacu. Ndumva rero mfite ijambo ryo kubwira ko utoba umuhombe wo kwitegurana natwe. Hama Imana izobiko iradukoresha iby'ubuhizi umwe wese bivanye naho Imana yamuprashije. Nawe ntizo kurengana, nawe uzogukoresha muri domaine yawe ivyo yagabiye ku buzima bwawe. Tragedy ikomeye cyane no kuva hano kuri nosi udakoze ivy'Imana gutumye gukora, ariko umunezero uhambaye kandi ukomeye kandi wakabura rugero n'igihe uhonyoje amakanda yawe aho Imana yashatse kuyahonyoza. N'igihe winjiye mu mugambi wuzuye w'Imana. Rero ndipfuza ko ata muntu n'umwe ari muri kino kibanza yorata ivyo bihe, yorata uwo mugambi ungana gutyo. Imana ntiyatakaje umwanya mu kukwiyumvirako. Igihe Imana yafata umwanya wo kwiyumvira ko wewe, yari serious, yari serieux cyane. Ivyo yari kirakora vyari vy'agaciro. Rero dutegerezwa kubikonsidera no gukora a consequence kugira ngo umuntu wese muri twebwe aparuvene kubaho umugambi wuzuye w'Imana ku buzima bwiwe. Imana ishimwe cyane. Nimba muri no shengero y'abantu bavuga amen. Rero ndumva kuvyukuri ari bihe tugiye kwinjiramo. Uku kwezi turangije, Imana ishimwe ku bwako. Ingene jewe meze, iyo Imana impaye ijambo ngo ndarihereza ishengero, ca ndaryogamo nkaribamwo, nkarisengerako, nkaririmburako, nkarigumamwo. Ariko iyo Imana iturunye page nanjye ndayituruna. Rero sinzi kuri wewe ingene bimeze, mugana nagomba kubwire ko Imana yaturunye page. Twari mu byo kwishurwa amasengesho, Imana ishimwe. Muga ndumva tugiye kuja mu bindi biri meilleur, tugiye kuja mu bindi bidasanzwe. Haleluya. Ari umuntu avuga ati pasa ibyo kwishurwa amasengesho ko wamenga nivyo biri top. Nyumviriza hari ibindi biri top gusumba ivyo. Mu bwami bw'Imana ntibugizwe n'akantu kamwe, bugizwe n'ibintu byinshi cyane. Rero ndumva umenga ashaka gutegura umutima wawe
kubw'ijambo tugiye gusangira no kubwo ijambo Imana yaduhaye ryo ku kwezi kwa 11 twinjiyemo. Haleluya. Ni bande bagendeye mu nyinshi kuno kwezi kuvyukuri batigirishije. Turabe ko Imana yashigikiye icyo yavuze. Imana ihabwa icubahiro yashigikiye icyo yavuze ndabibona. Ariko nabonye n'abandi batamanitse, kumbure n'abamanitse ashaka barabonye inyishu aha hamwe, mugaba handi ntibabona inyishu. Ashaka barabonye iki gikoreka, iki ntibabona gikoreka. Nshuti yanje unkurikirane mu bintu ngiye kuvuga uyu mwanya byaza kugufasha, uraza kumenya n'igituma. Ndabizi benshi bagendana ibibazo kubera ko Imana ishoboye byose, mugabo rimwe na rimwe ibyo tuyisabye itabikorera aho tubishakiye. Nyumviriza untegere muri iki kigwa tugiye kwiga. Rero nagomba tugende tubangukije hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 umurongo wa 4. Ndasabye mwemera mu buntu bwo kuvuga uno munsi. Yesu avyumvise aravuga ati iyo ngwara siyo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Haleluya. Birivuze ngo Yesu avyumvise aravuga ati iyo ngwara siyo kumwica. Sizi impamvu mpwemu yera yampaye guhera ikigwa canje hano, mugana gome mbwire abantu muri kino kibanza uburyo bubiri. Mbere ko mvuga abo bantu uburyo bubiri, nagome mbanze ndabahe message ndabafitiye. Hari abantu muri ko muraca mu bintu atari byo kubica. Yesu avyumvise aravuga ati iyo ndwara siyo kumwica. Nagomba kubwire ko hari ibintu Imana ireka tugacamwe mugabo atari byo kutwica. Hari ibintu atacokora ko wewe n'Imana igihe kitaragira ataciyo bikorako, n'abakozi b'Imana kurambika kibiganza atana kimwe bikorako, kubera ko vyashinzwe n'ijuru ku buzima bwawe kubw'impamvu zitandukanye ngiye kuvuga. Amen. Rero nagomba ndababwire ko ibitari byo kukwica nibigutera ubwoba bizorengana. Ibitari byo kukugirira nabi ntibigutera ubwoba kuko birahari. Hari bihe, hari ama situation Imana ireka agaca mu buzima bw'umuntu atarayo kumwica. Rimwe abaye kudukomeza, irindi abaye kutwigisha, irindi abarayo kudutegura bivanye n'ibihe bishasha Imana igomba kutwinjizamo. Rero ifo ku usobanukirwa neza, hari ivyo ducamwo bikeneye guhinduka, mbwa hari ivyo ducamwo bidakeneye guhinduka. Ukeneye kubikonsoma, ukeneye kubijya, ukeneye kubibaho, ukeneye kuviva ivyo bintu gushigiye vyashingiwe giheze. Hama kimaze guhera ukinjira mu ntsinzi. Hari ibintu bihezwa gusa nuko Imana yahisemwo ko bihera. Hari ibintu bihezwa gusa apana n'amasengesho, apana n'imitwaro wahaye abantu batandukanye. Hari ibintu bihezwa nuko igihe cyavyo giheze. Amen. Hari ibintu mu buzima bwacu bihezwa nuko ivy'Imana agomba kutwigisha bihejeje. Hari ibintu bihezwa n'umwanya Imana yashinze. Rero rimwe na rimwe dusengera ibintu, hari ibyo dusengera Imana ikavyishura, twagomba dufika dukiza, twagomba tumererwe nabi Imana igacakanza tukarengana. Mbwa hari ibindi Imana ireka. Ivyo nivyo nje kuvuga ko kino gitondo. Hari ivy'Imana ireka kuko izi ataco bizokugira, mbwa izi vyigomba kukwigisha muri ivyo bintu. Amen. Ndikunda equilibre cyane. Ndikunda rondera umukristo
yizera ashoboye guhindura ibintu biciye mu kwizera kwiwe, mugabo kandi umukristo akuze ashobora kumenya ko hari ibintu bifatanye na elevation mugabo bitaryoshe, hari ibintu bifatanye nuko igihe cyo kuduzwa kigeze mugabo kibanza gutangurirwa n'ikindi gihe cibise. Hari abana bavuka habanje kuba umubabaro ukomeye. Abo bana ndiko ndavuga ntimumva abana b'umubiri, ni ibintu dutekeye mugabo bishoboye kudukoza guca mu bihe bimeze ukuntu bitaryoshe, mugabo nivyo bisenyene vyiyonda utwaye. Nta kundi kuntu ushaka umwana uwo muronka kirese ubanje gutera ivyo bise bigasohoka. Amen. Rimwe na rimwe rero hari igihe twipfuza abana tutateye ibise vyabo, mugabo hari igihe Imana tureka tugatera ibise vy'umubabaro bifatanye n'inda dutwaye, ibibona izi ko ivyo bise ataco bikugira, muga iriko iragutraininga kubwo ibihe bishasha biri imbere yawe. Rero ndagomba kukuzana ahantu rimwe na rimwe umenya ko mbega igihe ndiko ndacamwo Imana irikivugana iki nanje paraporo y'iki gihe. Nshuti yanjye, rimwe rimwe dusengera ibintu nibicemwo nibisigura ko Imana yatwase cyangwa itumvise amasengesho yacu. Hari n'igihe iba ifise umugambi muri ivyo nyene, hari n'igihe ibikira dutegura muri ivyo nyene kugira ngo dusoke turi inzahabu zikuwe ko inkamba. Haleluya. Niganza mugeza mubwira ati ico kibazo si cyo kukwica, yankora kuzana ino munsi. Hari abantu hano twicaye aha turi mu mice ibiri, duca mu bintu turi mu mice ibiri ikomeye. Umuce wa mbere ni umuce w'abantu bariko baraca mu bintu kugira ngo barihe ikiguzi c'ubukuru. Amen. Kugira barihe ikiguzi c'umuhamagaro Imana iriko irabahamagarira, kugira barihe ikiguzi c'intambuko ikwirikira mu buzima. Nagomba ubanza utahure ko nivo yose iri hejuru iyo nivo uriko irakeneye ikiguzi. Hari ikiguzi cyo kuduga hejuru yahuri. Rimwe na rimwe Imana yadesize kutudugana hejuru yaho turi spirituellement canke mu buryo busanzwe bw'umubiri. Rimwe na rimwe ivyo bihe nibipfa kwintroduza gutyo nyene, ivyo bihe bitangurirwa n'ibindi bihe vyo kuri ikiguzi ciyo nivo yo hejuru. Rero hari umukristo atabimenya, ibibazo byose bibaza ngo nivyo kumwica. Ibibazo byose si byo kukwica, harimo ivyo kukuduza. Biragusaba gukura no kwizera Imana gato kugira wumve ivyo ndiko ndavuga. Hari ibibazo atakundi kuntu na kumwe wo cha ruhande yavyo, kuko ariyo nzira nyene Imana yashimye ko ukuduzwa kwawe kuzocamwo. Ukuba mvuge gute, ugutunganywa kwawe kuzocaho nyene. Hari inzira rero vyanka bikunda, tubabara cyangwa tutababara, ni ngombwa ko ducaho kugira dushika Imana igomba ko dushika. Nico gituma rimwe na rimwe hari abantu basengerwa cyangwa bagasenga nabo nyene ubwabo bagashira ko n'amajene prière, mugabo akabona n'ubundi ntari karashika ku vy'Imana yamubariye, ntari karinjira ahantu yagomba ko yinjira. Bamwe bagwa muri confusion ati ngira Imana yampevye, abandi bagwa muri confusion ngira ngo Imana ntiri kiranyumva ivyo ndiko ndasenga. Mugana ngo ndakubwire ko Imana ikumva 100%. Imana yakumva 100%. Imana yashoboye no gukura muri ivyo bintu 100%. Nga irikira gusaba ikiguzi cyaho hantu uri kuraja. Haleluya. Irikira gusaba ikiguzi c'ivyo bintu uri kurabona. Nshuti yanjye, sinzi ko muzi ko Yesu i Getsemane yarumvise umubabaro ukomeye cyane, ku buryo asenga Imana avuga ati ndagusabye ikombe kimva imbere, ariko nibibe uko jewe ngomba, bibe uko wewe ugomba.
yararemerewe muga yari yo nzira nyine abwizwa gucamwo. Bibiliya tubwiye icyari kimuremereye, itubwira ngo yikoreye imibabaro yacu, intimba zacu, ingwara zacu, yari yikoreye ibyaha by'abari mu isi. Mugabo araremegwa kwa ivyo bintu yari nini cyane, yumva umenga Imana yoca kandi kayira, niko umubiri umeze. Yumva umenga Imana yomucira kandi kayira kugira shike mu bwiza bwuzuye. Nga Imana nta kandi kayira na kamwe yari sigaranye kiretse ko ari ikiguzi anywera kuri ico gikombe. Rero nashaka gufasha, hari ibikombe vy'umubabaro uri oblige kunywerako kugira ngo ushike mu munezero wuzuye. Haleluya. Uri Imana rimwe na rimwe hari ibintu dukwepa mugabo tutategezwa kubikwepa. Hari inzira Imana ducisha mu kubera umubiri uranka kubabara, umubiri uranka kumererwa nabi, umubiri uranka gutabwa. Mbwa hari igihe bisaba gutabwa kugira Imana ikwiyegereza ifise imbabazi nyinshi. Hari igihe bisaba yuko n'abantu baguta kugira uronke abakenewe. Rero mu bihe nk'ivyo naje gutegura abantu ngaha muri kino kibanza bafise ibintu bariko baracamwo, inzira bariko baracamwo, mugabo ari ikiguzi bariko barariha. Iyo turi ikiguzi abantu baradutuka. Haleluya. Hari bitutsi dushobora kwita ngo ni atake y'umwasi. Hari amakritike dushobora kwita atake y'umwasi. Mbwa hari amakritike Imana ireka nawo kwisonzesha imisi ijana atana kimwe cyohinduka. Kubera iki? Ni muri ayo makritike nyene Imana igomba kugucuramwo iyo ishaka. Ndumva amavuta yo kwigisha reka araza. Amen yawe ndatewe ndayironka. Haleluya. Hariho ni bande bamaze kuvugwa bumvirize ngene kuvugwa bibabaza. Tuzi biganza abantu bamaze kuvugwa. Abo bose batadugije n'ubugaba bwo kuduza cyangwa nuko mutavugwa. Muri ba specialiste kwe. Nzozo nyigisha ngene baba ku isi batabavuga. Haleluya. Mugabo hari uruvuga Imana ireka. Bakakuvuga iradio zikajamwo, imiryango igafatanya, nga Imana ikihorera. Shoki dafisi cyo bikorako. Nuko uri kurariha ikiguzi cy'umuhamagaro ya Imana igomba gushikana. Muri ivyo bihe nivyo Paulo avuga ngo munezerwe, ndakunda Imana, munezerwe nimwaca mu byagerageza vy'uburyo bwinshi. Mu bihe nk'ivyo ngo nimurire, mu bihe nk'ivyo nimwumva kabonge, mwiganyire, mwidodombe. Eka ivyo bihivyo binyegeje mu ibanga rikomeye by'ibikorwa vy'Imana ku buzima bwawe. Hayi mitima ngiye kuvura muri kino kibanza. Haleluya. Somera umurongo umwe muri Yeremiya 20 umurongo w'indwi. Ewe uhoraho, waranyoheje ndoha. Waranyoheje ndoha. Bani Imana, hari igihe Imana itwosha. Mu kutwosha urasenga isengesho ukacubona utarangiza kurisenga bagacha gutelefona ngo vya bintu vyaciyemo. Ni faze yo koshwa n'Imana. Hari igihe utarinda no gusenga ukivyimvira ko bikeneye ukaca wumva inyishu y'ivyo bintu biraje. Iyo faze nta mukristo n'umwe Imana itayicishamo. Ni faze yo kosha. Hari igihe wumva ivy'agakiza ari juru kwisi kabisa. Atangorane nimwe, umva umenga urakabebe, umva umenga ibintu byose biraryoshe, umva umenga abantu bose barera, abakizo bose ni beza, ibintu byose bimeze neza. Ukumva Imana yaguhaye kwibera mu kindi kirere kimeze ukuntu. Imana ibikira kosha iyo faze umukristo wese ayicako. Mugabo hari yindi faze Imana ivyo bikora ikosha kugira ikuganya umutima hama ishike kukigomba. Ibigamije iki itwosha gutyo? Raba ivyo bigamije ngaho. Wandushije inkomezi uranjiranya. Ibigamije kugurusha inkomezi hame kujaniranye gufate.
amen. Hama mugabo imaze kugufata, umviriza objectif y'Imana ndayikubwira imbere gatonye. Mugabo ubwa mbere ikosha kugira igufate, ikuronke wewe, uyizere, ushire ku mutima, uyizigire, hama igufate. Mugabo imaze kugufata, tujane muri Yohana, dufise ikindi kintu ngomba kuvugayo. Yohana 21:18. Nukuri ndababwire. Nukuri ndababwire. Ukiri umusore warikenyeza. Ukiri umusore warikenyeza, banza urindire. Ukiri umusore bisigura iki? Bisigura ngo ukiri muto, ukiri immature, warikenyeza, ukitwara iyo ugomba. Biraryoshe. Umviriza ingene Imana itreta abantu bari immature. Umviriza ingene Imana itreta abana. Ingene batreta irabareka bakikenyeza. Muyandi majambo bagafata ingingo hama bakazikora. Bakaja iyo bagomba, bakavuga uko bavyumva, bagakora uko bagomba. Mugabo ubwo n'uburyo Imana itretamwe ababebe. Mbwa ivyo bigira kubera iki? Ibigira kugira gushikana handi hantu ukure, n'uburyo bwo kukurera. Umaze gukura raba ibikwirikira. Mbandanya. Ariko aho uzosazira. Muyandi majambo ariko aho uzokurira. Uzoramvura amaboko. Uwundi agukenyeze. Uwundi inde uwagusumbya inkomezi, uwafise autorite ku buzima bwawe. Uwundi agukenyeze, akujane aho utagomba. Je nagira ngo umuntu ari sage ni wazi guhitamo neza. Wandi baja umuntu akuze nagira ni wazi guhitamo neza hama kagenda yagomba. Nagira umuntu ari sage ni wazi kwikenyeza neza. Mugabo ku Mana utanguye gukura itangura kugukuramwo. Amen. Ku Mana utanguye gukura itangura kwiga kugukenyeza wewe, hama ikagutwara apani yugomba wewe muga yo yigomba. Haleluya. Aro nshuti yanje, nagomba ndakubwire ko nta Kanani atabugaragwa. Imana ibwiye abisirayeli ati mumvirize ngiye hariya mu Kanani. Mugabo mugo rugendo hari ahantu babwirizwa guca. Aho rero barahuye n'ibintu bitandukanye, inyota, inzara, intambara. Mugabo Imana irabizi kandi kagendira basuraje bafasha. Mugabo yabwiye ati mutegezo gucaho kujya mushikeyo. Haleluya. Narimvuze ngo nta Kanani atabugaragwa. Reka mbene bivuga ukundi kuntu. Nta rugori rw'ubwiza atarugori rw'amahwa. Haleluya. Yesu ku musaraba bamwambitse urugori rw'amahwa. Mbwa inyuma y'umusaraba yahawe iki? Yahawe ubwiza. Mu yandi majambo hariho urugori rw'amahwa rutangurira ubwiza. Hariho ubugaragwa butangurira karuhuko, butangurira Kanani. Mbwa ubwo bugaragwa utegerezwa kwiga kubusiporta no kububamwo neza nk'uko Imana igomba kugira usohoka amahoro. Haleluya. Si ibintu byose bitishyuwe Imana idashoboye. Si ibintu byose bitishyuwe Imana idashaka ko byishyuwa mu buzima bwawe. Hari igikorwa iri kirakora cyo kugutunganya. Haleluya. Abi Filipi 2:9 turahakunda cyane. Mugabo seti hararyoshe gose. Manzi usomere 9 wumvirize. Mugire wa mutima wari muri Kristo. Manzi usomere 9 twumvirize. Nico gicatumye Imana imushira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Ego. Kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ayo mu ijuru n'ivyo kwisi n'ivyo kandi indimi zose zize zatura yuko Yesu Kristo aruhoraho. Kumva ngo nico cyatumye Imana imuha rya zina rirengeye andi mazina yose kugira ivyo mu ijuru, ivyo mu isi n'ikuzimu bipfuka mu izina ryiwe. Mugabo ivy'Imana nipfa kubitanga. Soma kuri 7. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumvire yuko kuringanira n'Imana ari kintu cyo kumirako. Ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugorano. Imbere yuko yakira ishusho y'Imana
imbere yuko yakira izina rirengera andi mazina yose yabanje kwisiga ubusa acikusa n'abantu yambara ishusho y'umugurano. Ibaze Yesu yahonye na data, asa na data, akora byose nka data. Ngahise temoma yisiga ubusa yambara ishusho y'umugurano asa n'abantu. Icyo nicyo cyatumye Imana imuha zina. Mu yandi majambo, atarambara ishusho y'umugurano, ataracigusa n'abantu, atariyambura ubwiza, ntaragira guhabwa izina risumba ayandi mazina yose. Barima birashoboka ko ivyo bihuri kuracamwo ari furu iriko iragukura kw'inkamba. Birashoboka ko karamasarabaye vuga ati ntegerezwa kuriha ikiguzi cy'ivy'Imana yampamagariye mu izina rya Yesu. Hari ibintu bidakunda. Pentecote iraryoshe, tubona abakristo ishengero rivuka ryuzuye mpemu yera. Mugabo na Pentecote ata pake, na Pentecote ata musaraba, na Pentecote ata utanze ubuzima. Habwizwa kuba urekura ubuzima bwiwe. Birashoboka ko atakaruko mu muryango iwanyu utabanje guca muri ivyo kuracamo. Birashoboka atakaruko muri byo bintu kurakora utabanje gutraversa uri kuratraversa. Bisaba ko wakira ubugombe bw'Imana ntabwo wabunyuranye n'ubwiwawe. Kuko abantu bakuze barakenyezwa bagatwagwa Imana ishaka. Ndatamwe gutora inyishu ibintu bimwe bimwe. Rimwe na rimwe mu buzima hari igihe mvuga ati Imana nkeneye inyishu muri iki kintu, nkeneye inyishu, ngasenga amasengesho yose nzi inyishu ntizi. Hama pritare nkaza kumenya ko inyishu muri kijya gitari ikenewe, vyari bikwiye ko niga ivyo nkwiye kwiga. Nkaza kumenya ko nimba Imana yabirese niyamevye, banzo ngiganze mugaza mu byati ntabwo yaguhevye. Ntabwo yaguhevye, ntabwo itumva amasengesho yawe. Emera juste rico kiguzi, rico kiguzi. Bamwe bariko bari ikiguzi, abandi bariko barategurwa for the next level. Hari abantu bamwe bariko bari ikiguzi, abandi bari mu nteguro, abandi bariko barategurwa, bari muri formation. Hano muri kiro kibanza mwe muyantumye ku bantu bari muri phase yo kuri ikiguzi. Yambwiye ngo ndababwiye ngo mukomere, yambwiye ngo ndababwiye ngo ntimunyigange, komeza ukwizera kwanyu mubandanye. Mugabo kandi yambwiye n'ubundi bwoko bw'abantu, n'undi mugwi w'abantu bari muri formation, bariko barategurwa kubw'intambuko ikwirikira n'ibikorwa by'Imana bwo hejuru. Abo nabo nyene yambwiye ngo mukomere, ngome ndabafashe gatonyi na mwebwe. Twese tuvuga ati preparation, tuvuga ati gutegurwa, tuvuga ati gutegurwa, duse tuvuga cyane tuzi gutegurwa. Muvyo gutegurwa rero reka mbanze mvuge gatonyi ducyariya mu bami igice cya bami ba mbere igice 6 murongo w'indwi. Mwiyubaka ry'iyo ngoro bayubakishije amabuye yatunganirijwe aho bayimvye, nta nyundo canke icabiti canke ikindi kintu cyose c'icuma cumvikana muri iyo ngoro, muri iyo nyubakwa ryayo. Umuryango w'utwumba two hasi wari ku ruhande rw'iburyo rw'iyo ngoro, abaja mu twumba two hagati baca ku curirizo. Uwo murongo w'indwi uraza kugaruka ko mu mwanya. Mugabo reka mbanze mvuge gatoya. Iyo tuvuze ngo Imana iriko irategura umuntu kubw'intambuko ikwirikira, mbega Imana biriko irakora iki mu buzima bw'uwo muntu? Ko ndagomba umenye ko ni waba mu gihe cyo gutegurwa uzumenya ivyo urimo. Mbega Imana ibiriko ikora iki mu buzima bw'uwo muntu? Icambere, ibiriko irakura ibintu byose bidakenewe mu buzima bwiwe.
ibiriko iratuturira ubuzima bwiwe. Amen. Hari umuntu asengera kuduzwa, hari umuntu asengera intebe iri imbere, hari umuntu asengera kushigwa hejuru. Mugabo hariho ukuntu, hari ibintu Imana idashobora kugupermeta kudugana navyo. Hari ibintu Imana ibanza gututurira mu buzima bw'umuntu kugira ngo bikunde imwemerere kwinjira mu mugambi wuzuye wayo. Aho hantu ugomba kwinjira, hari umuntu Imana yateguye ukuntu azobasa, ukuntu azoba avuga, ukuntu azoba akora, ukuntu azoba yiyumvira ari muri icyo kibanza. Utarafitingana n'uwo muntu uracyari mu nteguro. Mu gutegurwa Imana igira ibintu bibiri. Icya mbere igukura ku bidakenewe, icya kabiri ikakwigisha ibyo utazi. Imana ikiragutegura, haleluya. Bone Imana, murazi ko hari ingeso Imana itarayiheza mu buzima bwawe itokwemerera kuba mukuru, kuko iyo ngeso yo kwica byinshi muri wewe. Ndababwira ikintu kimwe, amakosa yawe uko mudugana cyane, icya mbere niko aba manini asona cyane, hama icya kabiri niko niyagukorora zo gukorora gukwikure uca usambuka. Nje gituma faze yo gutegurwa irakomeye gose. Abantu iyo bakorotse bivana naho bavuye, shoki za kungana bivanye naho bavuye. Mugabo Imana kugira igabanye gose ibibazo mushobora guhura waduze hejuru, iragufatira umwanya wo kugukora, kugutaya. Amen. Rero bimwe bakunze kuvyita abantu ngo ni ishure ry'Imana, bamwe bakunze kuvyita ati ni bigeragezo. Nganyumviriza, Imana ikira gutegura. Hari gihiza nk'uko afura ikamubwira ati fura, uhereye no munsi hindura amasaha uryama. Muge ikaza kwa Beatrice ikacubwira ngo uhereye no munsi hindura uburyo ufungura. Ikakiza kwa Serge ati Serge uhereye no munsi hindura abagenzi mugendana. Ikakiza kwa Claude ati Claude uhereye no munsi ntusuye gukora ibi, kora ibi. Aba bantu batatu bose kubera ikifura yamubwiye ibi, Beatrice kamubwira ibi, Serge kamubwira ibi na Claude kamubwira ibitandukanye, ni kubera amadesine yabo ni yafise mu maboko. Aro ivyi bateguza ntawe ibibaza, ivyi bateguza ni ibizi bivanye n'ivyo yateguye ku buzima bwabo. Nico gituma hari ingeso zimwe zimwe Imana hari abantu ikarira ati ibi bintu bihagarike mu buzima bwawe. Haleluya. Hari urwego abantu bamwe narumvise nk'umukozi w'Imana umwe, Imana yambwiye ikintu mubwira ngo va muri ico gihugu urimo, genda muri iki gihugu. Hanyuma ico gihugu ntiyagishaka kujyamo wikoreramo. Hama Imana iramugendera mu ijoro imubwira ngo nutagenda ndakwica. Ivyo nishoboye kwibwira umuntu akicikenyeza akitwara hagomba. Ivyo bibwira umuntu yatoje kumukenyeza ikamutwara iyo igomba. Rero Imana mu kudutegura, icya mbere nagomba afatire kuri uyu murongo duhejeje gusoma. Subiremo gatonye wanyohe cyane. Ababi ba mbere mwiyubaka ry'iyo ngoro, igihe bariko barubaka ijya ngoro bayubakishije amabuye yatunganirijwe aho bayimvye. Umviriza, bayubakishije amabuye yatunganirijwe aho bayimvye. Mu yandi majambo, igihe bariko baratunganya amabuye azokubaka ijya ngoro, niyatunganijwe ku ngoro, niyava gutunganizwa hariho hose. Imana yashimye ko ayo mabuye atunganirizwa kure y'iyo ngoro aho bayimbiye, hama bakayazana ku ngoro atunganijwe neza. Ati Pastor ushatse kutubwira iki? Buri Imana mu kudutegura niyo ihitamwe ikibanza iduteguriramwo. Amen. Nihitamwe ahantu idutegurira.
nitamwo ibintu kanaka bano Imana reka nababwira ikintu kimwe uziko Imana buvanye n'irikira gutwara ishobora guhitamwo ati wewe genda ubane n'uyu muntu azokwigisha guca bugufi uwo muntu wamushikira akabumuna gusuzugura akabumuna kugira ikimbwa Imana ikakwigisha guhora nawe uwo mureka gusuzugura ikabwira ati hora ikabikira façon na caractère yawe kugira ngo ube umuntu yihangana aro ni decide aho dutegurira hari abantu muri ko murakora ahantu mutazohereza ni juste ni passage Imana ikabateguriramwo yindi migambi minini muzokorana nayo amen hari abantu muba mu ngo juste Imana iri kibateguriramwo ibabonamo ministeri ikomeye cyane mbwa ivyo muri ko murahura navyo mwe mwibaza ngo ni juste gusa guhura navyo Imana yahisemo kugutegurira aho hantu haleluya Imana ishimwe cyane Imana ibabwira ngo amabuye ku ngoro hazoza ibuye ryahejeje gutunganywa neza nimuzozane ku ngoro ibuye rigitunganywa muzozane ibuye ryahejeje gutunganywa neza haleluya nakomenda kubwira ngo Imana ni heza kugutunganya nta kizokubuza kukwinjiza hajya hano hajya kijya kibanza usengera ni cy'abantu batunganijwe hajya ijya nivo uri kurasengera ni y'abantu batunganijwe n'Imana alors accepta iyo integuro accepta uko gutunganywa vyemere vyakire binezereregwe bavuga ngo nta nyundo cyangwa icyabiti cyangwa ikindi kintu cyose cy'icuma cyumvikana muri iryo yubakwa kuko muri iryo yubakwa hari ibintu bitunganijwe gusa nta nduru zari zihari inyundo zavugira hehe hari iyo bariko barataya amabuye hari iyo bariko barazura amabuye hariya bayatumbereza inyundo zaravuga mbwa hageze ku ngoro nta kintu na kimwe kitari mu isura Imana ishakamwo cyari ku ngoro hari ibintu biri perfect ku ngoro none ni hehe ni muri destination ni muri finalité Imana yabiteguye ivyo gukurako yabwiye ati genda mubikuriye ko hariya mbwa ku ngoro muhazana ibintu vyakuwemwo udusembwa twose amen niba ndakunda ji ngorane namasamvuzemo ji ningene hashuje murakunda ji abayikunda bavuge amen mbwa murazi ji kugira iboneke ivyamwe biba vyagize ibibazo barabitura bagafyonda barabitura bakabikanya cyangwa bakabicisha muri mixer ikabimenagura ikabigira kujya ko mbwa uri kura yinjoyinga uri kura yinywa uri kura yinezerererwa ati kararyoshe bakavuye mu mubabaro ukomeye cyane w'ikindi kintu amen nico gituma uzovamwo jiryoshe cyane kubw'umuryango wawe abantu batanyumvise uzovamwo ikintu gikomeye emera gusa gucwingurwa n'Imana emera gucishwa bugufi n'Imana emera gukogwa nayo sinzo kwigira nishyuza mu buzima aho naciye ibitamfashije vyariko birampingura ibitakwishe nta kibazo mwahuriye impamvu Imana yafuze igituma kandi ushaka kutabitahura ubunyembwa ndazejo uzovyumva ndazejo uzobwira Imana ati Imana hari muri imvimwe yavuze ngo Mana iyo menya simba nararize haramarira yacu Imana ireka tukayarira ijoro ryose kuvuga ati Imana none ntunabona ko ndiko ndarira ndabibona mbwa ngomba ndayagukanyure nyene kugira ndagukuremwo uwo muntu ushaka ndagukanyura abantu bariko barakanyurwa bavuga haleluya abantu bariko barakanyurwa bavuga amena nta kibazo vyakire bizohera nakubwiye ngo iyo situation ikuraca musi yo kukwica mu mugambi w'Imana birashobora kuba birimo kugira gukuremwo ico igomba ikiryoshe rero kinantera intege nuko turi mu maboko y'umu entraîneur mwiza
mwanyumvise buriya abantu Imana sinzi ko abantu bakunda inkino hari umujoueur hari uwo bita umu-entraîneur niko amwita umu-entraîneur uwo wizera ngo arasumba ashobora kuzumbya gukata amakorosi niki mugabo wizera ngo arasumvya knowledge arasumvya ubumenyi kubijanye n'iyi domaine hanyuma akubwira ati juragira gutya wunama usubira ugaruka usubira wewe ari gatana bishobora mugana umu-entraîneur kandi utabigiza kugira ati ryamaye inkoni zitatu kwishira mu maboko y'umu-entraîneur ni ikintu gikomeye muyandi majambo uvuze ngo icyo nzobejo ndagishize mu maboko yawe aro njyewe ikintu kimwe cyonyene nemeye ni obeissance kukumvira wewe umbwiye twiruke tuzinduke 11 ndazinduka niruke hanyuma umbwiye ati ubu nawe tugire marche ndagira marche ni kibazo cyuko wewe warazi bikwiye kugira mvemwo wa undi namubarira shaka aro bano Imana Paulo wenyine avuga ngo ati mu birori bose barasiganwa mbwa bose ni baronka impera mbwa uronka impera burya ntugye ngo nuwundi nuwatojwe n'umu-entraîneur mwiza gusumba abandi mwanyumvise burya umuntu yatojwe neza umutozo mwiza umutozo uriyumvikana oya shaka kuvuga gutozwa umuto ntacyo karite y'umumenyereza idetermina karite y'umenyerezwa mu yandi majambo uri karamenyerezwa isha zoba bizovana neza n'icyo umumenyereza wiwe yari inkuru nziza rero uri mu biganza vyiza vy'Imana Imana niyo ikyakumenyereza kandi rero kirazira ko umenyerezwa abwira umumenyereza ngo we ntavyuzi kuba wisumese munsi ya autorite yiwe egari ko wemeye ko gusumba aho kirazira kuvuga ngo urumva ngo wewe ngo ibintu kurambwira ngo biraruhishije mu mafilme narore kera cyane ari amafilme y'ikarate bashobora kwakira umu acteur Dimanche navuze iby'amafilme n'undi abivuze birambanye birebire ariko ndiko ndabigisha ngo hano Claude zoje urambabara ko kuri impande yanje usanga nagukoresheje kenshi uyu unye yabafise icyagomba ati burya bwoko vraiment buramereye nabi hama kagenda wenyine kabwitako bagiye kugwana nabo bakamukubita bakamusiga agira afu nundi akavuga ati jewe icyo shaka ndagishaka akavuga ati reka ngende kurondera umumenyereza kenshi baca batora umutama ameze nk'uyu ngwana aba babita ba maître muri ntuze afite ubwanwa bwera umushatsi wamaze kwera ntumva ako gatama ugasanga kibera ahantu mu gashamba aci batangura kuzira filme mugabo karafise connaissance mu bijyanye no kugwana nyamu jeune akacaza gapfukamya ku birenge vyiwe ati ndagusavye ndafise abantu bamereye nabi kandi ndashaka kwihora banyiciye papa banyishe abo tuvukana ndagomba kwihora akajembaza ati uri prêt kuri ikiguzi uriteguye ko ndakumenyereza ati ndavyiteguriye bakaca bazinduka mu gatondo sport kagatama kaje gatora gatebe kamwereka ibicapo mu mwikaye ati ibi nivyo ugiye kugira kaje gatora gatebe kakicara ngo wicare mutama njene wa mutama ace yitorera gatebe akicara akacaraba kutera ingumu uko yashaka kuyitera akacaraba kutera umugere uko yashaka kuwutera akacaraba ko wiruka imetero ashaka ko wiruka nariko arabikora ariko aragutraininga ariko arakumenyereza afise ishusho agomba kugusokororamwo umunyumvise neza
arakubonamwo umuntu, arakubonamwo ikintu, arakubonamwo ishaka, agomba gufashe gusokorora icyo kintu kikurimo. Buriya rero Imana hari ibintu bikomeye reka tugacamwo, igomba kudusokoramo umuje yari muri twebwe. Irakubonamwo potentiel ikomeye, irakubonamwo kuba umucunguzi w'igisagara, w'ujya muryango wawe, w'ijya entreprise. Mugabo irabizi hamwe n'ubwo bunebwe bwawe bwo kuryama amasaha 28, hari umuntu avyuka saa 4 gakibanze kaguteza insomni, ngwara yitiro ukaryama ukagumukanuye amaso, kabwa ati jya gusenga, ukaja gusenga, waheze gusenga ikajisubika kwereza gatiro gateonye, gatangwa ati pastor sengera Imana igugukuramo ubunebwe. Ngasenga amasengesho yose in the name of Jesus Christ, itiro rigaruke nka komanda wa marayika bikanga, itaraheza kugukuramo uwishaka iracyagutegura. Haleluya. Samasengesho yose Imana itishuye ataruka atarakenewe cyangwa utayashaka, hari ivyireka irikira gukuramo umuntu akomeye. Kabwira Claude ati rero urabona amaboko yanjye natepeta. Bo Claude amaboko yo arakomende ko juste kwigisha. Ati urabona amaboko yanjye natepeta. Muramaze kubona abantu amaboko yabo bagenda arajegera nk'inzogera. Kera turabona amaboko y'irajegera te twagiye. Tingomenda gufashe gushika amaboko yawe. Ati iyo ingumu yo utegwa nayo maboko. Pomaje. Kubita zitanu. Gatangwa agajatora gakoni hagara hejuru yawe. Umanuse boro pa subirayo. Gati ndi mu maboko y'umumenyereza mwiza, ariko gutraininga neza, arabona future yawe, arabona ejo. Hari ibintu ariko araguprive no munsi, harabona uderi Imana ishaka kubwira ngo ntuzose kugendana nanaka n'umuntu w'ingesombi, nubwo ati ntuzose kugendana nawe. Irakuzi, irazi yo muja, iraza tuyu umuntu imwabandanya destiny yawe uzoyavorta. Ati Imana kumbonera abandi kutaba mu bujije ni wewe, irabona iyo muri ko murajana nawe, irakubona, irabona iyo gutwara ni hanini cyane. Haleluya. Nagome mvuga kandi kantu, buriya kubabazwa hari giye gutangana, nivyo ducamwa hari giye bitangana, kubera ko n'imihamagaro ya kidasa. Please ugira umuhamagaro munini cyane, please utegurwa mu buryo buri dur. Leo kenshi tugira amasengesho tubwira Imana ngo Mana kubera iki jewe, aho uravye mugenzi wawe ngo kubera iki jewe. None musangiye destiny nawe, musangiye muja ko mudasangiye destiny, mushe gusangira n'ibibazo. Ati ivyo ndabona wabimenyereye, akaja muzingura kandi gataba tigira ibi navyo, agumanywa gakawa, avuza gahwa n'agafege ku muntu. Wiyicarire mwicara Imana ibahezagire. Umumenyereza birivuga ngo abana bibi vyagwa nibo banka gukangirwa. Abana nyakuri Imana irabakangira, irabatoza. Tugende ku nzu y'umubumvyi. Musi mwe Yeremiya Imana iramuhamagara ati Yeremiya tujane ku nzu y'umubumvyi. Yeremiya aragenda, ageze ku nzu y'umubumvyi asanga umubumvyi ari karabumba. Birivuga ngo ari karabumba ico kintu ngo kimwonone karira mu maboko. Hama acavuga ngo ko kitaje mu iforoma shaka, reka ndakimene hama ndakibumbe kandi mu iforoma shaka. Reka ndababwira Imana irazi ishaka muri wewe. Imana irazi ingene, irazi impamvu gutegura, irazi n'ibyo gutegurira, irazi n'igitumi guteguza igiguteguza. Imana yabwira Yeremiya ati nyumviriza,
iki kintu kivuyemo si cyo nashaka, uyu muntu asokorose siwe nashaka. Rero reka ndamusubiremo ndamubwira uko jewe ngomba. Ndakunda muri Yesaya naho, muri Yesaya avuga ngo mbega ibumba ryobaza umubumvyi ngo ivyo ukora nibiki. Ngo ibumba ryobaza umubumvyi, ma Yesaya 1:29. Haleluya. Vuga ati ndi mu maboko y'umubumvyi mwiza. Vuga ati ndi mu maboko y'umubumvyi mwiza cyane. 1:25 uriya 29:25. Nzogufatisha ukuboko kwanje ngukuremwo rwose inkamba zawe. Haleluya. Nkumaremwo ugwevu rwawe rwose. Nkumaremwo ugwevu rwawe rwose, nkukuremwo inkamba zose. Now reka tujane hariya gato cendangiza mu bacamanza 13 hera ku murongo wa 3. Abacamanza 13 murongo wa 3. Umumarayika w'Uhoraho yereka uwo mugore. Umumarayika w'Uhoraho yereka uwo mugore aramubarira ati raba uri ngumba ntiwigeze kuvyara. Ati uri ngumba ntiwigeze kuvyara, ariko uzosama inda uvyara umwana w'umuhungu. Ariko uzosama inda uvyara umwana w'umuhungu. None rero uzugire akaziri ntunywe vino canke ikiboreza. Uzugire akaziri ntunywe vino canke ikiboreza na kimwe. Kandi ntuzujye ikintu na kimwe gihumanya. Kuko heraba ugiye gusama inda uvyare umwana w'umuhungu, kandi ntihagire urupfuhe rumugera ku mutwe, kuko uwo mwana azoba umunaziri. Ku Mana uhereye akiva mu nda. Bano Imana mwese iyi nkuru murayizi, ni Samusoni. Imana ibwira nyina wiwe atugiye gusama inda, ntiwigeze kuvyara, mwigiye gusama inda. Nga uyu mwana azovuka, uyu mwana azoba umunaziri. Kubwiyomvo ntazaregwe uko ariko kose. Kubwiyomvo uwo mwana ni ubwa mbere wewe uzomuvyara, hariho discipline ukeneye. Amen. Bano Imana ukaba ukeneye kuvyara ibintu bikomeye Imana yagushizemwo, biragusaba discipline ikomeye. Imana yabwiye uyu mudamu nubwira ngo niwareka Samusoni ukamukoreka ivyo ari byo byose, ariko destiny nini mwana azoyishitsa. Ati kubwiyomvo wewe wirasire yuko atakiboreza kizokubwira mu kanwa, kandi atakintu canduye kizoca mu kanwa kawe. Mgache mubwira ati rero n'uwo mwana niyavuka nawe nyene ntagire urufuhe ruzomugera ku mutwe. Ni discipline. Ndangiza. Ivyo wasengeye ukabona biranse, bazi Imana impamvu. Hari igihe uzosanga ari ngazi igutwara mu vyo wari witeze. Imana imisi yose ntiyishurisha inyishu, hari igihe yishurisha inzira udashaka, hagiza n'ibintu udashaka, hama ivyo udashaka ikazobihinduramo ivyo wewe ushaka. Imana ibahezagire.